gukizwa no kwizera nukwizera ukatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ego. Akamaro ko gukizwa ni kenini cyane. Ego. Kwera bon novuga ko hari ingabire duhabwa abisi badahabwa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom 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 bakunzi b'Imburi TV ndabaramukije ndabasuhuje aho muri hose mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye abari Burundi abari muri East Africa abari mu makungu ndabaramutsa cyane gose kuri mikoro mukomeye na Live Munezero iyi televiziyo yanyu ni Imburi TV nibaza ko by the way abataragira subscribe mugende kuri YouTube mwandike Imburi TV muca mugira subscribe like na share hanyuma na commentaires zanyu tuzikeneye cyane nibaza ko ibintu birushiriza kuba vyiza gose Imana ibahezagire cyane mwebwe mwese mwamaze kugira like mwamaze kugira subscribe abamaze kugira n'amakomantere yanyu Imana ibaho umugisha cyane gose nkuko musanga bimenyereye ni televiziyo bashikiriza ibiganiro byo kuramya Imana ivuga butumwa intahe n'ibindi byinshi ndoramana uyu munsi rero turi kumwe n'abatumire badasanzwe turi kumwe n'ugwaruka rwa Kristo abo Yesu yagiriye neza nibaza ko tugire tubakire nabo babibwire hama tubandanye turyoherwa mu mwami tunezerwa mu mwami turabaha ikaze kuri Imburi TV batumire bacu. Murakoze. Ego akazina kanyu kubatabazi cyangwa ko bararaba Imburi TV akazina kawe. Gentro Centyncy Akimana. Ego Akimana mugenzi wacu nawe hano. Nanje nitwa Nshimwe Nadia. Ishimwe Nadia. Ego nibaza ko mwaza kubumva cyane Akimana Nadia turi kumwe naba ibikorwa byabo nibaza ntihenze no guhimbaza Imana. No guhimbaza Imana naba n'ugwaruka cyangwa se n'abajene Imana yagiriye neza bamenya Kristo bakiri bato. Nagomba kumbure duhere hasi byaje gutegira ngo mwisange muri abakristo. Wabaye mu Kristo gute? Adama pa. Ego. Navyisanzemwo nakuze en fait navuga nakure mu muryango kijijwe nakure nakura nk'abandi bana ngenda muri Sunday school mu nyuma nza kumenya yuko nyene umuhamagaro wanje ari guhimbaza fata iyo nzira nyene yo guhimbaza nibaza ko duhereye ngaho guhimbaza kuri wowe bivuze iki guhimbaza kuri jewe nukuvuga Imana iri kwa dora Imana ndayihimbaza kubw'iciri nico yakoze ku buzima bwanje nico yakoze bwo gucungura isi Toma part niko nokivuga kaduhe mugenzi wacu nawe ngaha guhimbaza kuri wewe bivuze iki nk'uhimbaza guhimbaza Imana vuga ko ari guhimbaza tuvuga ubukuru bw'Imana tukavuga icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba n'ukungene uburinzi aduha buri munsi nivuga ngo no guhimbaza no gushimagiza mu ijambo rimwe reka tuje hano hantu kumbure abantu benshi badakunda ko batahura neza ubuzima bw'umujene akijijwe bumera gute ubuzima bw'umujene akijijwe cyo ko no bifata ni bunini cyane kwera hari ibintu utagenderamo iyo ukijijwe hari ingeso utagenderamo me iyo udakijijwe hari ibintu ugenderamo usanga ni ibintu by'isi me ukijijwe hari ibintu witandukanya navyo reka tuje ngaha umujene birakunda ko akizwa cyane gose biroroshe ko umujene waravuga ngo umujene ntakizwa benshi bakunda kuvuga ngo nta muntu ari umujene akizwa umujene arakizwa cyane kuko naje ndumujone ndakizije mbese kace tu ndakubaza kano kabazo gukizwa niki gukizwa no kwizera nukwizera ukatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
nico bita niho aho niho tuba wakiraga kiza ko ijambo ry'Imana tubwira ngo uwaturisha kanwa keko Yesu Kristo ari umwami akizira ko Imana yamuzimuke mu wafuye ngo wazokizwa cyane en fait aho niho dukuraga kiza ego naza ko abariko baradukurikirana mwumve neza rino jambo avuze ikintu ciza cyane yaza ko muraza gusubiza inyuma murabe ugukizwa no kwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ukatura ko ari umwami w'abami kandi Imana yamuzuye ibukuye mu bapfuye nkuko aje kubitubwira hari benshi bavuga ngo abajene ntibakizwa biragoye ko umuntu akizwa ariko kubwaba birumvikana ko bo baremeza ko umujene bikunda kwakizwa ego reka tuje mu buzima bw'Ukristo cyangwa se mu buzima bwa misi yose nk'umukristo ni ryari umuntu amenya ko akijijwe igihe umuntu amenya ko kizijwe ni gihe aba afise mpemu yera muri we kuko bavuga ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo abagendeshwa na mpemu nibo bana b'Imana ofete umwana w'Imana ni wakijijwe mu gihe rero utaramenya ko uri umwana w'umwana kuko abantu benshi bashobora kuba kukijijwe kuko ubu yensigaye mbona umenga agakiza ni privé umuntu wese araryoherwa kuvuga ndakijijwe ngana ko turi mu gihe c'ubu ubuze kukizwa umenga nyene sikyo kimwe nta kera wacu kubitwa ariko uyu munsi nyene turi mu businzi en fait niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo turakijijwe umva ya turakijijwe ariko gukizwa uraba ingeso z'umuntu niho uzobona ko umuntu akijijwe en fait ukumva naho ko muri wo kijijwe nuko ufise mpemu yera mpemu yaba ari muri wo akugera kuko impemu yacu ibwirikanya n'impemu y'Imana en fait impemu yera niwo azivy'Imana rero iyo uri umwana w'Imana iyo uri umwana w'Imana ukaba ukonektana na mpemu yera aho nushobora kumenya ivyo data agomba ivyo bigaca bituma ushobora gukora ivyo Kristo agomba tutaraja kure nagomba muducishize ko muhimbazeho gatoyi twumve nkunda kubyita ngo hari ikibazo nagomba kubabaza ariko ndakibabaza nyuma twumve gatoyi ubuzima bwo guhimbaza bogaboga muri twebwe ko ibibogaboga nivyo dutanga akarimba gatoyi wumva ngo akakadudubiza muri jewe kano kanya sinzi umuntu wese afite muhemera Nadia mu maraso yawe Yesu aho niho nkirira mu maraso yawe Yesu mu maraso yawe mu maraso yawe Yesu aho niho nkirira mu maraso yawe 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 aho niho nkirira neza ko byoshe cyane bariko baraturimira mu maraso ya Yesu Kristo reka noneho tuje kurangiza ikiganiro nkuko mwabivuze guhimbaza no gutanga message cyangwa se no kuramya no gushemagiza Imana ni ryari umuntu yumva ko yohimbaza reka dehereze yubu ni ryari umuntu yumva ko yohimbaza mu yandi majambo ni ndere kuri yo guhimbaza guhimbaza si kuvuga ngo byagenewe naka guhimbaza bisaba ufise mpemu akurongora ati ufise ikintu kigusunikira gukora ivyo bintu guhimbaza niko no yivuga guhimbaza no kubona ivyo buri muntu wese yumva ko ari gituma abikora reka kumbure tudusozerere hano ndagomba kumbure mutubwire turiko twegereza imisi mikuru Noel ivuze iki ku mukristo Noel nukwibuka ivuka ry'uwaducunguye tukibuka icyo yaje gukora ku isi none ese tuvyibuka itariki 25 nca tuvyibuka buri munsi
Bon, sikuvuga ngo itariki je nakuze numva bavuga ni itariki 25. Rero cyangwa uruko ndavyumva uko me namaze no kuvyakira ko itariki 25. Ego no kuva mu yindi minsi ntibwirizwa kumwibuka turorera itariki 25. Oyazi n'imisi yose turamwibuka nta kibazo. Ariko tugeze ku uyu wa 25 itariki 25 urumvaho aba ari umunsi mukuru nyene ukomeye tuvuga ati iyi tariki nyene yo kumwibuka bikomeye cyane. Reka dutere umuntu ho abatarakizwa nakahe kamaro ko gukizwa nk'umujene na kamaro ko gukizwa naka akamaro ko gukizwa ni kenini cyane. Ego kwera bon novuga ko hari ingabire duhabwa abisi badahabwa. Ego hari ibintu tubona abisi batabona. Ako niko kamaro ko gukizwa. Ego reka duhe mugenzi wacu nawe akamaro ko gukizwa ku bwawe nakahe. Ndiko ngomba ko babajene bamwe bagenzi bacu batatahura ibica badatahura ivyo mwebwe mutahura dutera umuntu ho kuko aravuga ati none gukizwa bimaze iki tugira muri bisi twese turarubusa twese twigurira impuzu hamwe twiga mu ishure rimwe none gukizwa akamaro ko gukizwa naka khayirme bon akamaro ko gukizwa novuga n'ubumaro bwinshi ego kuko iyo umaze gukizwa icambere wakira ubundi buzima abandi bantu badafise ego iyo umaze gukizwa ukamenya neza icuri nico wacitse muri Yesu Kristo ego muri ico gihe ubutandukanye n'umuntu wari wese atarakizwa kuko umaze gukizwa uramenya yuko ingwara wese tatkuganza kandi umaze gukizwa uramenya ko hari ubundi bushobozi wahawe abisi badafise iyo umaze gukizwa uramenya ko ufise ubwenge bw'ijuru abandi bantu badafise iyo umaze gukizwa uriyumvamo wowe kudakwiye kubaho ngaha kwisi nk'abandi bantu kandi iyo umaze gukizwa uba ufise ntumeze nk'umuntu apfa kuvuga ibintu byari byo byose umba umeze nk'umuntu atanga ubuzima ahantu hose ugeze utanga ubuzima niko nobabwira nongera n'intege n'abantu bose batarakizwa vraiment urakwiye kwakira uwo Kristo kuko vraiment araryoshe cyane gose kandi cyane vraiment warahomvye nta handi hantu hari umunezero atari muri Kristo. Ego nakaye kajambo kumbure wobwira umujene akijijwe kumbure reka duhere hano intambamye muhura nazo nk'umujene umujene ahura nazo akijijwe n'inyabaki kuko arabumva gukizwa rigiye baba matimbo bica bimera neza nanyiziye ntambamye umaze kubona ati izi ntambamye urashobora kubura nazo umuntu umujene cyangwa izimaze kugushikira hanyuma kumbure tuze gutanga message ku batarakizwa baze bumva ngo hariho icyo nzohura nibi nizi ntambamye umujene ahura nazo amaze gukizwa. Intambamye ofete umaze gukizwa kubera ubusanzwe wari ufite abagenzi rero abagenzi iyo ugendana n'abagenzi babi urumva ukora ibintu bibi musangiye ibintu sinovuga peut-être sinzi ko navuga by'iwanje canke ivy'abandi gusa umwe wese afise ubuzima aba yaraciyemwo mu gihe atarakizwa rero intambamye nizi ofete uba ufise abagenzi kandi abagenzi bakunda ariko iyo baje kubabwira ibintu byo gukizwa waramaze gukizwa bakubwira we wasaze we rero utuvamwo nuko kudusubiramo umva ubusiga uvuga ibintu bitandukanye na byandi mwahora muvugana ofete ico gihe abagenzi barakwanka bakakwigiza kure bakaguheba bakaguta abandi bakavuga ivyo bashatse abantu benshi ntibagutahura barakubaza mbega wewe wihoye iki n'ibiki ivyo bintu byanyu ibintu byinshi ofete ivyo ni ibintu je vyagiye biranshikira abandi nkunda kumva ngo abavyeyi barababangamira ariko je vraiment sinzi ko navutse mfise abavyeyi bakijijwe ariko ntigeze bambangamira gusa cyane abagenzi nibo bambereye babi ariko ndashima Imana ko hariho bamwe uyu munsi bariko baratahura bakamenya neza ko gakiza bakakira bakabona bwa bundi ntiyakurikira ikintu cy'ubusa en fait barabona akarorero kuri jewe bakavuga ati wow tinatwe turashaka kwakira ubwo buzima. Reka tuje hano kwa Nadia nizi ntamba bimaze hura nazo kuvukijijwe kuvuga ngo kamaze kumba ko ahapare yuko hari ico nungutse iki kamaze kumba ko kikambera intambamye cyangwa se obstacle. Intambamye no narahuye nazo ni byinshi cyane kitwa ucuhindura n'ivyiyumviro tugiye hamwe bakumva ko tudasanga ivyiyumviro bacatangura kuvuga ati Nadia we warahindutse ibintu nk'ivyo nkabwe ati oya ahubwo namwe nimuze aho nagiye bagacavuga ati oya vraiment bagaca banta nkavyakira uko nyene nkavuga ati yamara ni Imana igomba kunzanira ibindi bintu bishasha. Ego nebaza ko yamwe nivyo nikiye kintu maze kunkavukijijwe turangiriza hano kuva nk'ijijwe ikintu maze kunguka ni ikintu kinini cyane kuva nk'ijijwe bon naramenye gusenga
gusenga cyane ndafise ukuntu bashaka kujya ahantu haba concentré nk'Imana kandi bikanjohera cyane hariyo n'ibintu nakivuga muri societe mvuga ibi bintu ni byisi mvuga imvugo y'Imana reka turangirize hano kwa mugenzi wacu niki kintu maze kunguka kuvukijijwe ubwo ati ikintu vraiment naracungutse kandi nakironse ubwo agakiza ikintu cyambere nungutse naronse amahoro adasanzwe kuko ndibuka ikintu cyambere maze kwakira Yesu Kristo kado ya mbere Kristo yampaye amahoro ico ndagishima n'ukuri kandi ni naco kintu cyambere numva mu mutima wanje nishimiye ikindi kintu naco nshimira Imana ndashima Imana maze ukizwa naritahuye ndamenya nico naje gukora hano ku isi en fait sinki muri babandi bagenda batazi uco cabazanye gukora hano ku isi ariko ndafise iyo ndiko ndaja kuko ndaziyo navuye ndaziko nakomoka ino mfise iyo ndiko ndaja mfise niki kwa Kristo yantumye hano niyo mpamvu ivyo byose nabimenye kubera nakiriye Kristo namenye ko mfise ubundi bushobozi muri jewe muri jewe en fait sinkiza muri babandi ngo saba amasengesho ngikunuku en fait naritahuye ndamenya yuko ndumutunzi mfise ubwenge ntagwara mfise amagara meza en fait wungutse byinshi cyane nukura ndabivuze sinoheje ego cyane turabashimiye cyane bakunzi b'Imburi TV mwari kumwe n'abakozi dukurikira turabashimiye gose mwe mwafasha kanya kuko twumviriza mukumviriza abavukanyi bacu muri Kristo Yesu yagiriye neza akabuzuza ingabire akabuzuza amahoro n'umunezero akabuzuza agakiza n'ubugingo budashira basezeraniye mwakoze badukurikiranye abari mu Burundi bari mu makungu turabashimiye gose kuri mikro mwari kumwe na Lieve Munezero televiziyo ni Imburi TV ibashikiza ibiganiro byo kuramya guhimbaza Imana ibiganiro ndoramana mugende kuri YouTube mwandike Imburi TV mukurikirana ibiganiro byacu ni like share na comment na subscribe mutavyibagira agakengeri hajya kugira ngo wandaye woronka notification kubishasha bica ku Imburi TV turabashimiye cyane twara kumwe na Nadia na Centyncy mwakoze cyane abadukurikiranye Imana ibahezagire cyane ibandanye ibaho umugisha twifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza mwarahezagiwe cyane tuzoba dusubira